Ugutegura amatora ni igikorwa gihambaye kandi gisaba ko umwe wese mu byo ajejwe agira icyo akoze, agakoresha ubwenge, ubukerebutsi n'ubwitonzi ntangere. Izi nyigisho zitangujwe uno munsi twozigereranya n'umuco umurikira abenegihugu mu nteguro zose zijanye n'itora ry'umukuru w'igihugu. Inyigisho zerekeye amatora ni inkingi yo gukomeza intwaro ya demokarasi. Izo nyigisho zituma amatora aba mu mahoro, mu bwigenge no mu muco. Kuva ku igenekerezo rya 18 gushika ku rya 24 umwaka wa 2026 abarongoye mu Gisenyi hamwe n'abakozi bawo baratunganije inyigisho zo kungurana ubumenyi mu ntumbero yo kwitegurira neza itora ry'umukuru w'igihugu rizoba mu mwaka wa 2027. Twararonse akaryo keza ko kunonosora ivyigwa bitari bike bizodufasha gutegura neza itora ry'umukuru w'igihugu. Muri cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, bene iteka bubaba mwese mwitavye runo rubanza. Intumbero nyamukuru y'izo nyigisho yari uko mu Gisenyi hobonekamwo abazokwigisha abandi benshi ku nzego zitandukanye. Inyigisho twaronse tuzozishikana mu yindi migwi yego n'amatora hano mu gihugu cyacu, na cyane cyane muri bya bisata byo mu Gisenyi biri mu ntara, mu makomine hamwe no ku biro vy'itora. Eka n'abakozi bose muhora mubona bakwiragiye mu gihugu serikoresha mu bikorwa bitandukanye. Kuva mwaka wa 2005 mu gihugu cyacu haratunganijwe amatora. Imbere y'amatora hamwe hatunganya inyigisho zerekeye amatora zikugururwa na nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu. Turakenguruka cyane ko uwo mugenzo mwiza mwawubandanije nyir'icyubahiro. Ibirori byo gutanguza icesi inyigisho zijyanye n'amatora yatunganijwe mu mwaka wa 2025 byabereye ahanyene turi kuri kino kibuga citiriwe Ingoma. Byari bihagarikiwe na mwebwe nyene nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu. Abareba n'amatora bose bari batumiwe kandi baravyitavye ku bwinshi, n'ubu nyene murabona ko ariko vyagenze. Inyigisho zaciye zikurikira ibigurugu icese zaratumye amatora agenda neza cyane. Nico gituma umugisenyi wabonye ko n'ubu bene izo nyigisho zokomezwa cyane muri no minsi yegereje itora ry'umukuru w'igihugu. Kubw'umugisenyi izo nyigisho zifise intumbero yo gutegura abo bose biga n'iryo tora ry'umukuru w'igihugu kugira ngo bazoryitabe batekanye, bigishijwe neza, bazi neza ibiranga intwaro ya demokarasi, ibintu biranga amatora neza. Izi nyigisho zifise kandi intumbero yo guhamagarira abenegihugu gushyira mu ngiro uburenganzira bwabo bwo gutora ababarongora, guhimiriza abenegihugu bashikana imyaka yo gutora kuzokwitaba itora ry'umukuru w'igihugu ritegekanijwe mu mwaka wa 2027 ku bwinshi kandi mu mahoro n'umutekano, kwigisha abenegihugu ingene itora rigenda. Nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, banyakubahwa mwese mwitavye runo rubanza, ibi bikorwa byo gutanguza icese inyigisho zijyanye n'ingendo yoranga abarundi mu kwitegura itora ry'umukuru w'igihugu bibaye mu Gisenyi umaze kurangiza integuro yerekana ido n'ido ry'ibikorwa by'amatora n'amafaranga bisaba. Iyo nteguro iza yarashyikirijwe inzego z'igihugu zitandukanye kugira ngo ubwo buryo bw'amafaranga buze bwinjizwe mu itegeko rizogenga amafaranga igihugu kizokoresha mu mwaka wa 2026 ushira umwaka wa 2027.
turamaze kandi kurangiza integuro y'ikirangamisi cy'itora ry'umukuru w'igihugu hamwe n'integuro y'ibindi bikorwa bizokurikirana. Inyuma y'ingurwa icese y'izi nyigisho, umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora mu Burundi uzoca wihutira gukora ibi bikurikira. Ubwa mbere, vuba cyane tugiye gutunganya inama izohuza umugwiseni hamwe n'abaregwa n'amatora bose kugira ngo turarire hamwe aho tugejeje integuro y'itora ry'umukuru w'igihugu ritegekanijwe mu mwaka w'2027, twongere tuvugane n'ishyigaho ry'imigwi ijejwe itora mu ntara no mu makomine. Muri iyo nama nyene umugwiseni uzoca umenyesha abaregwa n'amatora bose ikirangamisi cy'itora hamwe n'ibindi bikorwa bizo gushikana ku itora ry'umukuru w'igihugu bizokurikirana. Iyo nama umugwiseni utekanya ko izoba mu kwezi kwa Rusama tugiye kwinjiramwo. Ubwa kabiri, tugiye kuringaniza inyigisho zijanye n'itora n'amatora. Izo nyigisho zizohabwa abaserukira imigambwe, abaserukira urwego rw'ubutungane, abaserukira inzego zijejwe umutekano no kwivuna abansi, abamenyeshamakuru, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, abaserukira amashengero n'amadini atandukanye n'iyindi migwi tubona ko hari ico yofasha kugira ngo itora ry'umukuru w'igihugu rizogende neza. Ubwa gatatu, tuzokaririza ubwenge abazoba bajejwe kwandika abazotora mu itora ry'umukuru w'igihugu. Aha rero mutegere neza abazokwandikwa n'abatari bakwiza imyaka 18 igihe hariyandikwa ry'abatora mu mwaka w'2025. Abandi bazokwandikwa n'abahungutse bakwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo baronke uburenganzira bwo gutora, hamwe n'abandi barundi batashoboye kwiyandikisha amatora y'umwaka w'2025 kandi bafise imvo zumvikana. Nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi n'umutambukanyi wanyu, banyakubahwa mwese mwitavye runo rubanza, ndangije nsubira gukengurukira nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu kuba yemeye kuza kutwugurira inyigisho z'ingendo yoranga abarundi mu gihe cyo kwitegurira itora ry'umukuru w'igihugu ritegekanijwe mu mwaka uza. Ningurukiye kandi buramatari w'intara ya Gitega nabo bafashanya mu ntwaro ukuntu batwakiriye neza, nongera kandi ningurukira abadufashije mu gutegura runo rubanza, namwebwe mwese mwitavye runo rubanza. Ndabasabe rero muze gutega yombi, mwongere mwakirane ubweze igikemanyi nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu yaje adutekereye. Impanuro aza kuduha tuzifate nkama, tuzobishire mu ngiro tudahiga imanga kandi tudakebaguzwa. Twese hamwe twitegura itora ry'umukuru w'igihugu ry'umwaka w'2027 rizodushikana kuri hamwe n'akazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'2040, igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Imana ibahezagire, murakoze.